bavuga ko ndinde bamwe bavuga ngo uri umwami w'imbago ya twarahinduye se n'imbago tezo bakenera ndi munsi twarabihevye umwami w'imbago siyo none uri umwami wiki bon se umwami ni Yesu. Iyi ni Buja Today TV. Musi tubazaniye abastari bakomeye cyane. Musi turi ahantu mu Gisco. Muhora muhumva ndibaza mvuze mu Gisco ukabusanzwe kurikirana YouTube ukurikirana ibikorwa by'abarundi ucubumva directement. Ndakwibutsa ko utakora subscribe ubunyene unyarako kuri subscribe. Mureke umutima mubi mukore subscribe tuzoronke Emilio turayikeneye natwe turonke award ya YouTube. Ndabibutsa yuko Buja Today TV yaje kugira yerekana impano zitandukanye, yerekana talent zishasha, yerekana ibyiza biri Bujumbura no mu gihugu hagati. Uyu munsi twagiye ahantu twagiye kuraba abastari bakomeye ariko barandika amateka muri no minsi ariko barakora ibikorwa bitandukanye nkuko mubibona. Twageze Galilaya turi Galilaya tugira tuganire n'aba bastari bacu batubwira amakuru menshi, batubwira ibikorwa amaze mu minsi, batubwire project zishasha bafise. Wetse turabaramukije. Ndakuramukije nanje impande guhezagire cyane kubera gusa wade kunyavuze ngo muki uri mu Gisco. Ni mu gisyo nzini andi mu Gisco ni mu gisyo mu Gisco. Oh no mu gisyo bon si ni gisyo nzini ubu twarahinduye ni gisyo nzini. Gisco zini hapana Gisco gisyo gisyo fuga sio senaye se na y na o. Ni hatari tugira tugaruke mu wa kabiri twige imperekeranye. Wetu beshi bakuzi nka Wetu amazina yawe y'ukuri ninde? Shani menshi urafise agakaramu hawo byandika ndayafata mu mutwe. Bon papa mamagara mwana anje shereka mamagara ati mugabo wanje urumva mwigisha akamamagara mu myeshuri wanje urumva ni benshi bampamagara itandukanye mugabo amazina ya nahawe ni Imana ni dukundane ja confida charité d'amour. Niyo baguhamagara muri leta basi nayo nyene ni dukundane ja confida charité d'amour. Malheureusement nuko witotagena nakaranga mu nasho ndikwereka. Tubandanye n'abandi turabaramukije. Ego ndabaramukije nanje. Akazi nakanye kwizina nitwa Sunday. Ego izina riri muri leta niri Nishimira Imana Costa. Yes. Okay, Costa uretse ayo mazina nta rindi zina uzi ryo mu isite canke ry'akazi? Ry'akazi ni Sunday. Yego. Okay, ndabaramukije na. Turabaramutsa. Akazi nakaye nitwa Ntiburaro Comedy. Okay, ngaruke gato Wetu urakuzi usanzwe uri Wetu ariko abandi muri kumwe amazina yabo ntituyazi cyane ni kubera iki? Bon nukubera ko naje byanje ntyo nigenze vuga mwari ntaziriko nyine abanyita ngo Yesu binyoma. Bon sinzi hari umunsi ndavango je ndi Yesu binyoma nta no munsi nomwe mugabo nasanze babimbwiye abandi avango wa mugabo gira nka Yesu abandi banyita Wetu mugabo mu bisanzwe nibo bayanyise rero bon nanje nabo bazoyabita canke barayabise sinzi. Tugende sinzi karo mudemu ibyo mu Gisco ubu ni sawa. Mu Gisco umusco Minosi niwe yapfuye ubusa ashashika ndondera igitabo cyo mu wa kabiri. Turakuramukije. Murandamukije naho ijwi ryanje ryagoranye riba rinini kanatsi mubanze mubwire wabazishikanye ngaha. Twebwe aha twahamenye twe turabarondera nta mustari numwe tutazi yaba. None naje mwari munzi. Twakumenye. Mwaje kuraba Wetu kimwe waje kuraba jewe. Twaje kuraba mwese. Twese. Rero ni sawa mugaje ntimwabanje kundamutsa. Je rero nanje nitwa Mucuziro Comedy.
ego mushuzi sanzwe uri muri timu ya WETU canke ni WETU company je ndi muri timu ya WETU company naho ijwi ryangoye riragwira riba rinini. none WETU uri umukobwa uri umuhungu Jewe ngira ndise vyompi. Je ndise vyompi. ego turabona uwundi mutipe ngaha nawe reka tumuramutse tubwire amakuru yo ni sawa Ni fresh kabisa. akazi nakanye Ni twambazolo comedy. Nuko tukaba tubashimiye kubana mwari mwatugendeye karibu kabisa. twanezere kuba twashitse mu hakunaniye kuvuga navyubise hakunaniye mugiso oya subira mu kabiri banza mugisco siye irakunanira kuvuga ndavyumva ni hatari WETU tugaruke kuri WETU kuko turiko turabona abatipe hanini tubona we ni uri alatete sivyo tugira tuganire cyane cyane ku kazi kanyu WETU byageze gute kugira zane style yo gukina yigana Yesu mu bisanzwe ibi bimumbona nabitangwe nko gufina ndabitangura gusa natangwaranye ide ndavuga ati basha ndifuza umukama cyangwa se Yesu azomfashe gukora ikintu abantu benshi batamenyereye atamuntu umwe aragikora ntibyatevye Imana iranyishura irampa style ati koresha iyi style ariko mugabo ndayikoresha mu buryo butandukanye butameze neza ndavuga ibintu by'imbago sinzi ko mwabibona ndavuga ibintu by'abasani mugabo ndicara ndiyumvira ati yamari ibintu ko ndakora iyi style ntiyaribereye gukoresha ibintu nk'ibyo yaribereye gukora ikintu navuga ko ikigisha abantu ijari n'ijambo ry'Imana ndavuga ati ntaco rero benshi ndazi ko bamenyereye ko nkora ibi bintu nyene bimeze ukundi kuntu nagire menyeshe kantu nahinduye ubu nta kindi kintu muzose bakumva ni ijambo ry'Imana gusa abantu bose ndazi ko mwese murabizi ko benshi baramuvuga amajambo atari yo yamarawe tuzogira ariko mugabo si uko ubona abwiye ko nahinduye ubona nakijijwe n'amadreje singifisi naramosheje umeze neza umutwe wahawe tuhameze gute turetse ibi aba ukuntu abameze ariko arakina nagenda kubwira coming soon ariko muga ntaco bamaze kumfata kandi ayivuga ubisanzwe je kesho nabitangoye ego nayitira umukizo w'umugabo nkavuga ko umukizo se mvuze ngo idini cyabibaza ngo naba protesta canke biki n'umukizo wamenye Yesu nabitanguye mfise dread nyene teziteye ubwoba nyene disara izindi zimeze uko n'amashanete nibi ariko mugabo mu nyuma ho maze kwakira umwami Yesu candagirane candahindura ubu naramosheje meze neza kandi barakoze kumpanura bamwe ku commentaire WETU tugaruka mu buzima busanzwe WETU asenga hehe je mvuze idini n'abandi ko ndabesha idini ryanje n'umutima gusa muganda w'umukristo ahantu usanzwe winjirira gusenga n'ahandi kuko jambo ry'Imana yavuga ati nimuje mu makoraniro yego hari ikintu n'umusingira mu bakizo handi nkasenga mu katolike nta namwe hangwa nabi kuko nabonye Yesu bamuyoboka neza ego ibyo byose utegezwa kugira hamwe uvuga ati haje ndahemera narabatijwe hanyene ndafise n'ikarata y'ubukristo uvuze neza nabatije muri katolike mugabo ntaho na hamwe n'inoba ego WETU ubutumwa utanga buciye muri comedy ukina muri style yo gusubiramo ubuzima bwa Yesu canke ijwi rya Yesu urabona ko bushikira bushaka kubuha sindafatisha neza kuko abo mfatisha niba abandi bamaze kwinjigamwe na sekibi bamwe mugabo hari abamaze gushikira basekibi niko ndavuga nk'abandi bariko kuvuga ngo naraye mvuye sinzi kubabona rero mu bisanze benshi bari bamenye ko za style z'abantu biyisi mugabo ndahindura maze kuva ngiye muri waka nashiye mpindura style ubu nkora ibya Yesu gusa kandi ubutumwa ndiko ndatanga benshi barabuyoboka uretse gusa bantirumve ko ntibabura WETU tubwire ngiki cyatumye wemera guheba ivyi wawe ukaja gukora ivy'abandi hajya umutwe umwe ntiwigira inama kandi uramanza ukarana vision uganako nico gituma navuze ati
reka ndabe nanje bamfata ku kuboko kenshi nakunda gutanga ama emission mvuga ati yamara nta management fise wowe terera icyo waterera nta kibazo benshi baravyumvise kandi vraiment baravyumvise ari benshi ariko gusa harageze igihe ndahura n'abashinga ntaye nyine babikeneye kandi bavyumva babikunda wakalaiti yenda nashimiye na case dani mani muhezagira hari hose gusa we turiko turaraba gukora ivyiwawe no gukorera umuntu wewe uhitamwe icyahe canke niho ubona hoza akarusho gusumba jewe sinihemba barabimenye kandi aho kuboko kwanje nje gushika siho nanaka koshika mugabo turi kumwe nanaka yarashika ntari nkashika hariya ariko gawango ubuzima tubayemwe urabubona uko nomeze sindakubwiye ngo wewe gusa ubuzima twese turiyemo umva ko nava mfata indege ndi jenyene nkagenda Kenya gukora collab ariko mugabo turi kumwe nanaka tuzoshika za Rwanda zande za Tanzania nkashika bon byose bisaba ikindi bya bindi leta yama yavuze ngo tuje mu mashira hamwe kuko wikoranye na ushika. Okay, we tutwe tusanzwe tumenyereye office channel yawe tubibona ko comedy wawe ni kuvuga ko ata comedy tuzosa kubona kuri channel yawe byose bizozabiboneka muri Wakalight TV. Bon umbajije neza cyane muri no misi navuga ko ya channel nzoza ndashira ko duke nyine hari utu project mfise twakira bon twakira ariko gusa mugabo nzobishirako mugabo ntiharagira ndacafise ama project menshi yo muri waka kandi urumva amasezerano sinoshaka kuyasha inyuma biragoye kufata ngo nge muri shuti ntarekuwe no muvyeyi umva biragoye mugabo sinayitaye ya channel ngo ndayikwirikirana na malenki nta muzobura bariko badukwirikirana. Okay, wetu warusanzwe kina comedy ndakoze kuva harazi gihe kinini kina comedy ariko ntizari bwamenyekana ariko kizaniye style ariko kinamwe uyu munsi washumenyekana wibaza ko impamvu yatuma kijyagiye utamenyekana n'impamvu yatumye bucumenyekana ni yahe dutandukaniriza ivyo bintu. Ego urabona namanabwiye abantu bose iyo kinye nka gasore ubutejeje imbere gasore iyo kinye nka mutima ubutejeje imbere mutima uko zozubona ngo sawa ashe uzobuzi ko karafatiye mu mugongo mutima kaza ngo teramba lolo la ashe azori gasore muko kazovuga ngo ndababwira ukuri ashe aho uzobuzi ko ije guteza imbere je rero difference iri he nuko ndiko ndakubwira urabona jewe nakini vy'abandi bakinyi nakina vy'abakigingi vy'abandi vy'abagasore vy'abandi vya defense kubera bo baramaze kubakizina nabona kumenga ntaho nzoshika bon rero nahisemo ku create indi style yanje kugira ngo ndabe kandi nayikunye umunsi umwe bon narayikoze umunsi umwe ishirara ishise honyene ndetse no kuri Facebook gusa umuntu ayinyivye ntarayipostinga deja ngiye kwiraba umenga igeze muri 400 views gusa ibaze rero bon nico gituma mpano n'urundi rwaruka ati ni wakora comedy iga gukreview wawe ntibwiye gukorera bya wetu byagasore byande kora ivyo wawe kugira ngo baze bikumenyereko. We tutiko turaraba comedy mu bindi bihugu tutiko turaba Kenya, Tanzania, mu Rwanda comedy ni kintu kigeze kure. Tuge nko kuri comedy stand up. We tuyokora comedy stand up. Bon icyo kibazo kwero baye umuntu wa mbere ukimbajije ahubwo bahora banakishimira stand up vraiment ndayikora gusa mugabo mwino minsi nari maze imisi ndiko kwanza ndiyubaka nisharije nyene bien sana kugira ngo nirashika kandi ndafise na concert mwino minsi nyene vuba nyene ntari ndwi zibiri zisigaye vuba ndayikora izosozera uyu mwaka kandi concert vraiment izo bihagaze neza kandi uretse n'ivyo erega nabaje bateye imbere ko ara supporting none tweho ko biracagoranye rumva gusa mugabo izokina neza ndibatsa. Tiko turaraba nka turufate akaronko muri Kenya ko bavuga ati nyoni guruka yisunze igiti muri Kenya hariho group yitwa Church Show barategura comedy menga buri kwezi niba atari kira weekend mu Burundi baza ko habuze iki ko nakigingisa ama comedy twari twiteze uyu mwaka itabaye wibaza ko habuze iki kugira tubone comedy umwanya n'umwanya tubone comedy stand up zikorwa nko ku kwezi kandi bakazitabira cyane habuze sponsor na solidarity. Uri kuvuga sponsor nibaza ko munde babwiza tunga bahari kandi bafise amafaranga wibaza ko habuze iki kugira dukorane nabo cye kugira babaha akazi canke kugira ba sponsoring. None boss we kuva ko ino TV yawe ndara gusponsoriza none numva ko bigoye naho nyene bigoreye none bazanga inkuru tanga ntiziryohera abantu ikigano nko kora kirabo none ninde havagi asha muri commentaire ati
boss ndagutereye ibihumbi bibiri binini ntabwo shishaka gukora imikashi yawe hamusi hama baze kuyakurungika reka turazinanye wetu ndashaka kumica ikintu kuko ababwiza tunga mu Burundi barahari turabona bubaka amazu bagira amakampuni n'ama-industry akora ibintu kanaka hagati ya mwebwe abakomedi canke aba-artiste nabo ni bande borondera abandi nibo bo barondera canke ni mwebwe mwogenda mukababwira uko mwokorana nabo bose tutabeshanye turamaze kubona ama-interview menshi ama-emission menshi y'abaririmbye kandi bakomakomeye iyo bako baravuga ntibagiye gusa sponsor iyo bako baravuga ntibagiye kubwa ati mudufate mu mugongo ni gake kabaho ndibaza ko maze gukoresha ibitera mu byinshi ariko ni wahe umuntu aragenda mu concert agabo kavuga ati mu mijambo ati je ndemereye umuntu ategwe concert ndamwemereye n'amahiri 200 byonyene 2000 gusa pana $20 2000 nta numwe arabaho bon tuma twate harageze igihe rero rimwe na rimwe regawe urahavuga sabo kavuka umengo kuri maramazi kacubireka bo musi bazobona ko duteye twifuza gutera imbere azoge musi bamara mayo kavuga ati ebana abajama katafata mu mugongo bizogenda neza turacafise byinshi byo gushikako raba abandi mu Rwanda za Tanzania za Kongo barakora ibintu bakinjiza n'amahera leta tweho gute erega ikibazo twese tuguma twibaza ngo mukuru w'igihugu nazo mukuru w'igihugu arananirwa afise byinshi akora rero nato mukuru w'igihugu nanaka ubishoboye fashanya kuko Burundi si bw'umuntu umwe Burundi si bwa leta gusa Burundi ni bw'umuntu wari wese ashoboye terera amayide terera ivyumviro dukora ikintu giteramisha amahanga birabaje ko duhamagara abandi bantu bavuye mu mahanga baje guteramisha Burundi mugabo twebwe ata munsi nomwe twarunka wiwacu bita umunyamahanga ngo agiye kurondera amafaranga hanze wetu wewe ubu wo kurungika nko mu kindi gihugu urumva yuko utumara amazi igihugu lese no kundungika ahubwo bariko baranahamagara no mu Rwanda ryari ndajaye urumva rero baba biyumviye kumamagara mu Rwanda usanzwe uhazi narabonye video wakoreye hariya no kuvuga ko mu Rwanda ni muhira dufatiye muri Tanzania bon uretse na Tanzania ndafise ni za Uganda bon ufisha kuba ati none uwo muntu afise ikibazo cy'ururimi genda muri terere nize lycée de l'Tanganyika kandi nta muntu wiga lycée de l'Tanganyika atazi ururimi urabizi byo ugomba duhindure n'ururimi rero bon siyinzi gusa sindashika kuri stand up yabo urusha gusa ariko ndiyemera kuko je ndatinya kubesha nambaye umwambaro mbwa gusa uko biri kose sinomara amazi igihugu uko biri kose kuko sinzi ukuntu mwonyakira kwigubasha indege yego wetu ntabwo buhora ugirire ko usubiramo ibintu nk'uko abantu bahora babivuga bavuga ati umuntu yigira Yesu umunsi umwe azokubitwa none wewe ndakubwiye ko usa na Yesu wabara ndakubwiye ko ubwa nka Yesu wabara none ikosa riri kuri jewe ubwira icyane bavyiyumvira ati wetu ibi bintu byo gusubiramo Yesu byo kwigana Yesu ikibazo gihari yanza ko umuzungu comedy zanje babaziririmba hariho ikibazo abazungu baduteye mu mutwe kudukunda ibintu by'abazungu cyane nico gituma tuzokwama akenshi tugwa tuvuga ngo none bazungu bitugane je ndashimira no Burundi bo gavuze ati twehe wapi na sponsor dukeneye twehe dufise amahoko iyo nari ngo Burundi banjohera nico gituma nagenda mbwira abantu bakadukwikira jewe nivyo ndasabye kwanza ndasabye kigongo ku bantu baramenyeye nk'inazi ya comedy bon wenda sinari bwa menye neza mu mutwe ico ndiko ndakwirikirana mugamaze gukura nico gituma muri waka umuntu azobona video nakoreye muri waka atari ijambo ry'Imana jewe ndamwemereye vraiment azoca cha inbox canka ndire manager jewe ndamwemereye ikintu kandi kitari munsi y'100 yego kubera ko naramaze kujijuka ubu ndasigaye ndazi Imana ndakunda Imana ubu ndasenga kare umunsi wo gusenga naja mu vy'iwanje ama business y'amahera ariko kandi n'ikindi naco nimba no munsi niko ndigisha ijambo ry'Imana menya neza Yesu wenyine yavuze ngo nta muhanuza kundwi wabo ntibibaho rero genda bitahura kuko na Yesu yagiye wabo ibibazo yahura navyo byari byinshi kandi urana amaherezo yiwe babaye bo mubambe none je ahubwo mwana ntebeje nukuri bana ntebeje mbwa gusa sinukubamba gusa none bajyari ntibavuze ko napfuye baragize ku marezo sosiyo baba ngo napfuye bashaje ndakomeye ndahari gusa usibye gusa ko twarabuze umuntu muri we tukampuni kandi abayicaye ngaha gusa ubu avugira ari mu kuzimu kandi sinumwe gusa tumaze kubura babiri kandi abo bantu bose babiri naho tubabura bon tuza gusanga bya bindi nyene bigaruka
ari babansi bawe bagirane babansi bawe tubaza kudukorera ko nk'uyo yishwe n'isumu. Kuri icyo nyine wetu tugaruke ku pole sana kwanza ndahojeje timu yose ya WETU COMPANY. Ndanavuga kandi tugaruke kuri iki kintu nakababaro cyane twaraheruka no kubura umwana w'umukomediye muramuzi Kacameni Darcy mane mwakire ahari bavuze ko yagwaye ntituzi byamwishe by'ukuri ariko nibaza ko atari ingwara yo kwa muganga yamwishe iyo bija hose. Ni gikibona gikwiye guhinduka mu Barundi frame. Nukuri abarundi ikibazo impamvu tuguma turi hasi akenshi ntidukunda ko mugenzi wacu atera imbere. Nimba ushaka ko utera imbere manzi urike mugenzi wawe atera intambwe nawe umwigireko none uzoshika ku ntambwe gute je mbere je mwambwira gasore nabamutima ati mwebwe nabakiginga ati mwebwe mushize comedy hasi ntimuyikine mutandushije byo mbabaza cyane kubera ko je nanje cyane ijajara ngo ndabarusha simba nkiruka kugira ngo dufata amahanga. Nicyo gituma yenda kubwiye aho uri hose reka batera imbere kubera ko nibaduze bendera mu makungu nawe uzovuga ati kini gihugu cacu kubera ko benshi muno minsi aha na jewe hari uryari yambwiye ngo burya ngo umuswa ujya umuhini ngo uraririye isuka ngo ni ushikiriwe nakubwira ati karibu kabisa kuko nyimba ariho bandemye zonyica jewe naho nzopfa nzosigara mu mutima y'abantu kandi gusa ikibi no gupfa atacumari igihugu ni gupfa atakintu size mu mutima y'abantu. Je ndiko ndigaca ijambo ry'Imana hari umunsi uzosanga ivy'ukura camwo biko birahura ntajya amajambo nakubwira kandi uzoce bigufasha guhinduka. Rero je ntabwo mfise bwo gupfa nejo nzova ntangorane kare nushaka uzonsabire ku Mana gusa jewe projet yanje fise ndabizi ko ntazoja mu kuzimu ico mu gikure no mu mutwe amakomante naho muyagire naho mumeneka mupfe ndabisubiyemo ntumbiriza neza mikro oya siyo brag ndiko ndababwira ukuri